ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri dushera ya YouTube ya ICTV. Tubashikiriza amakuru atandukanye abagezweho avugwa mu vya politike ndetse n'umutekano. Muri kano kanya tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ariko aravugwa cyane, aho ano makuru yacu aza kugenda aracirya nino ivyo mwanyegejwe ibitangazwa n'ubutegetsi, amakuru butaba bushaka ko aje habona, ivyavuzwe mu binyamakuru ndetse n'ibigaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi, byose turavyegeranya mukabikurikira mu buryo bagidonido. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yaraye yemanze ko u Burundi butarashika ugushikira ukwikukiranya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze mu gihe ariko ariyamamariza gutwara u Burundi kiringo kigira kabiri. Benshi bakibaza iyo mukuru w'igihugu twomwitega ko amahinduka mu gihugu c'u Burundi gisa n'icamaze kugwa mu manga. Ejo haheze mu birori vyo kwigina inahe yo kwikukira hari imvugo mbi Evariste Ndayishimiye yakoresheje mu ijambo ku buryo abenshi batangaye. Umukuru w'igihugu arafise imvugo z'indenzarugero aharaye ariko arakoresha muri kino gihe, ariko jo ntiyubahutse kuzikoresha. Izo mvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje ni imvugo zidasanzwe, akaba zimwe muri zo yoba yarasezeye kuzikoresha canke se bamwe bakavuga ko yoba yaranazibagiwe. Mu mezi aheze neza na neza muri Ndamukiza ndetse na Rusama muri 2025, Ndayishimiye yarakoresheje imvugo nyinshi cane kugira ngo afute mu mitwe y'abarundi amakuru bafise ku butunzi bw'u Burundi bwifashe nabi. Yarazungurutse mu binyamakuru bitanu bikorera ku mbuga hwaniro, aho hose akagenda arakwiragiza ko umunwa wose ufise ivyo ufungura kandi ko imifuko yose ifise amafaranga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarubahuka kemeza ko ubushomeri bagarangiye, ko abarundi bamerewe neza. Muri ivyo biganiro ni kenshi na cancane yifatiye mu gahanga abantu bize hamwe n'abakozi ba leta baba mu gisagara ca Bujumbura. Aba yavuze ko bamugora cane kandi ari ntashima. Ico abahora nuko bamwe bamubwira ko ubushomeri bubaremereje, abandi nabo bakamuganyira ko akazi ka leta bakora katakibatungira imiryango kubera ibiciro vy'ivyankenerwa vyaduze cane, ndetse ko n'amazu yo gupanga akaba yaradugiye icarimwe biteye ubwoba. Iyi mirwi rero ibiri yayagiriza ko imizirikanyi yabo ihumirije, ko ari ntashima kandi ko batabona uko ibintu vyifashe mu gihugu. Muri ivyo biganiro yatanze agasakisaki mu binyamakuru, ni kenshi cane yakoresheje imvugo zifobetse mu kwerekana ko Umuhisi Nkurunziza ari we yasize atabagaje igihugu. Yabivuga mu mvugo yo gukikiriza kuko ntiyadoma ko kugira abantu batahure neza uwo ariko aravuga. Biraboneka ko Ndayishimiye ahangayikishijwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bamubona nk'umunyantege nke bagereranije na Nkurunziza. Ndayishimiye rero aca akoresha iyo mvugo yo kuvuga ko igihugu cari carapfuye kugira yerekane ko ari we nyabona ariko arasubiza ibintu ku murongo, ko ahubwo igihugu cari carapfuye mu gihe Perezida Ndayishimiye yari atarahashika. Iyo avuga ko igihugu cari carapfuye rero abavuga ko cishwe na Nkurunziza kuko niwe yasubiriye. Ndayishimiye yarababajwe n'abamugereranya na Nkurunziza, aca atangura kuvuga ko yatanguye gutwara igihugu carabaye ivyondo, abantu barihebuye, ariko ahava aragisubiza ku murongo. Dufise umukuru w'igihugu atagira isoni koko ubwiwe arazi ko umunsi arahira muri 2020 abarimyi bararonka ifumbire ikwiye kandi ku gihe, ibitoro vyarinywa nawe, ibiciro ku masoko vyari bisanzwe, nta baganga, abigisha canke abasirikare batakazi ku rugero bigeze ko inyuma y'imyaka 6 aramutswa ubutegetsi. Ibi binyoma vyose Ndayishimiye yakwiragiza agasakisaki muri Ndamukiza na Rusama kugira ngo ibirori vyo kwigina imyaka 6 azoba amaze ku butegetsi vyo muri Ruheshi igenekerezo rya 18 bizogere abarundi yarabateguye neza mu mitwe. Ndayishimiye yashaka ko ijambo ryo kwihaya ivyo yaranguye mu myaka 6 muri Ruheshi rizoshikire mu matwi y'abamubonamwo ubutwari budasanzwe.
urubuga rwacu rwarakoze inkuru nyinshi zerekana ko umukuru w'igihugu yariko arabesha. Ibiganiro byose yakoze vyabaye imfagusa kuko yasanze abarundi bazi koko ariwe ko ariko aratoba igihugu, ariwe ariko arabatobera. Urwaruka rwaramuteze amatwi ariko rurerekana ko rudashigikiye ubwo bubeshi bwiwe. Urwaruka kandi ntirutahura ukungene umukuru w'igihugu yubahuka kuvuga ivyiza mu butunzi bw'igihugu bidahari. Baraniyamirije ingendo yiwe yo gutangaza ko muri CNDD-FDD bamugomwe ubutwari ngo yiyongera ikiringo kigira kabiri kubera ubutwari bwamuranze mu myaka 6 iheze. Aya majambo yarababaje abanywanyi ba CNDD-FDD eka n'abarundi muri rusangi, kuko bizwi ko mu mugambwe ndetse no mu gihugu cose Ndayishimiye afise amanota ateye isoni muri iyo myaka 6 amaze aramutswe igihugu c'u Burundi. Iyaba ari byo bigirira abanywanyi ba CNDD-FDD ntiboshize imbere umuntu nka Ndayishimiye, ariko ikibabaje nuko muri CNDD-FDD hari akarwe gato y'abantu bica bagakiza nibo bagena uje imbere canke utaje imbere. Ariko igiteye amakenga nuko muri ivyo bihangange nabo nubwo President Ndayishimiye bamushize imbere harimo kutumvikana hagati yabo. Ejo mu majambo yashikirije mu kwibuka imyaka 64 irumanye Uburundi bwikukiye, umukuru w'igihugu yariyumanganije arareka gushikuza ko ibintu vyifashe neza. Abarundi baranatangaye kuko Ndayishimiye yaremanze ko Uburundi butarashikira intahe yo kwikukiranya kuri. Umukuru w'igihugu nawe yarayaduhamirije aremeza ko igihugu kiri mu bukoroni bushasha. Ariko naho yemera ivyo twemera, we akaba avuga ko ataruhara afise mu kujaganya intahe yo kwikukira. Ndayishimiye yavyegetse ku mirwi 4 avuga ko imurega ku mukoroni. Iyo mirwi 4 nayo nta yindi ni Eklezia Katolika, umugambwe Iprona, umugambwe Frodebu hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD akomokamwo. Aba bose abagiriza ko bakorana n'umukoroni w'umuzungu mu kugwanya ubutegetsi bwiwe. Mu yandi majambo bisigura ko Ndayishimiye yisanga nk'umukoroni mushasha, neokolonializateri, aho rero ahanganye na wa mukoroni wa kera, ancien colonisateur. Kuba rero igihugu kiri mu bihano vy'amakungu, hanyuma Eklezia ikaba inegura ibibi bikogwa n'intwaro ya Ndayishimiye, umukuru w'igihugu abona ko bitamushigikiye canke se abatamushigikiye baba bashigikiye abazungu. Biraboneka ko abakibura Ndayishimiye bafise akazi katoroshe kuko bacika bansi rutura biwe. Naho Ndayishimiye yaraye nawe nyene yemeje ko Uburundi bagikukiye mu majambo, abarundi ntibosya bwose ngo umukuru w'igihugu asigaye atahura ibibazo igihugu gifise, haba namba narirya yaciye avyegeka kuba mukebura. Ndayishimiye yemera ko ukwikukiranya kuri ari igihe abarundi bose bazovuga ibigushanye n'ibiri ku rubuga bagahaya ko ibintu bimeze neza mu gihe ibara ririko rirarwa. Ico gihe Ndayishimiye azokirindira akibure avuge ko ibintu bifashe neza mu Burundi kandi atera amashurwe abo bamuhayagiza, nyamara igihugu kiriko kirarwa mu manga. Ababikurikiranira hagufi babona ko ibara rishobora kurwa mu Burundi umwanya n'umwanya. Perezida Ndayishimiye kwerekana ibirwanisho gisoda ciwe gitunze vyari bigamije kubeshuza amakuru avuga ko abasirikare badebukiwe. Mu birori vyo kwibuka imyaka 64 irangiye Uburundi buronse ntayo kwikukira, gisoda c'u Burundi cerekanye inguvu gifise. Uburundi bwari busanzwe bubikora buri mwaka ariko ku rugero rusanzwe, ariko kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 7 umwaka 2026 Ndayishimiye yabigize bidasanzwe kuko hongewe ko ibitahora bikogwa mu yindi myaka. Icuka cifashe gute mu gisirikare muri kino gihe? Haraheze igihe kitari gito icuka kitameze neza mu rwego rwo kwivuna abansi. Mu gisoda haribazwa ingorane zitari nke, ariko hakaba mu gisoda habarizwa ingorane zitari nke, ariko hakaba zitatu nyamukuru zigisibije mbere ziriko ziratuma abasirikare bahitamwo gutoroka bakakivamwo. Kugurishwa kw'abasirikare muri RDC, kwibwa agashahara bakoreye hamwe no guhembwa inica ntikize nivyo bibazo nyamukuru bibabaje ingabo z'u Burundi.
intambara ya Kongo yarahahamuye abasoda ku rugero ruteye ubwoba. Abasoda ntibigera batahura ico baja gusha bakora mu ntambara iterekeye igihugu cabibarutse bakaja kuhahonera. Kandundura barababazwa no kungena ingabo za RDC zirwana urugamba nk'izitarunezwe kandi aribo rwerekeye, kubera RDC ari igihugu cabo. Abasirikare b'u Burundi bisanga bariko bararwana bonyene igihugu bamaze kubona ko catawe. Ico nico rero catumye batsindwa urugamba rwo muri Goma ndetse na Bukavu. Nico gituma abasirikare b'u Burundi bahavuye batangura kwanka gusubira ku rugamba. Nibi rero vyatumye abasirikare batangura gutoroka bakaja mu mahanga. Pacifique Ninazwe aherutse kuvuga ko abasirikare bashika 300 abasirikare bashika 3,000 gisoda c'u Burundi kitaziyo bakamanganiye. Gisoda c'u Burundi kinasanzwemwo ibibazo bifatiye ku karenganyo. Ni kenshi rero mw'ishirahamwe Focode batabariza abasirikare bavuga ko baba bamaze amezi canke umwaka urenga badahawe agashahara kabo. Ibi vyago rero bikunze gushikira abasoda baja mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Bivugwa ko amafaranga yabo yoba anyuruzwa n'abategetsi barimwo n'urongoye igisirikare General Prime Niyongabo Etat Major. Abasirikare b'u Burundi banavuga ko bafise ikibazo c'imishahara mito itagishobora kubatungira imiryango kubera ibiciro vyaduze ku isoko. Mu mezi aheze bo rero barariye umutima menyo baragishikiriza General Abagaba Prime Niyongabo, bamera nk'abamutuma kubabariza umukuru w'igihugu. Inyishu yabahaye ntiyahumuriza, ahubwo irateye isoni mu vy'ukuri kuko yarabatutse arabatokoza. Ku mbuga hwaniro inkuru zivuga ko zikavuga ku magogo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukorera abasirikare zarabwe n'abarundi benshi bongera barabitera ivyatsi. Benshi baguma batangara ku kungene abasoda b'u Burundi bahora bazwi nk'abiyubashe ku rugamba birukanywe muri Goma na Bukavu. Abasirikare ubwabo barivugira ko batateguwe kandi ko batanahawe ibikoresho bikwiye kandi biri ku rugero rw'ivyo M23 yari ifise. Uko ayo makuru yagumye ahanahanwa byarababaje abategetsi bo muri CNDD-FDD. Ubuhoho baherutse kwiyongerera ko iturika ry'ikambi base yo ku Musaga havuzwe ibihumbi vyinshi. Gushika ubu abarundi ntibarabwirwa icaturikije ikambi base yo ku Musaga, mu gihe ubutegetsi bwari bwatangaje ko hariko harakogwa amatohoza. Amakenga aracari menshi ku caturikije ikambi kuko bamwe bibaza ko ikambi yagabwe ko igitero kivuye hanze, abandi nabo bagakeka ko isanganya ryateguwe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Uyu munsi Ndayishimiye yeretse abarundi ko igisoda ciwe kitagoyagoya. Muri defile yakozwe uyu munsi igisirikare cerekanye ko ku mugaragaro bimwe mu bigwanisho vy'intambara Burundi bufise. Umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza yari ajenjekereje mikro asigurira abanyagihugu bitavye ibirori amazina y'ibigwanisho. Yongera asobanura ukungene Burundi bunafise abasirikare b'abahinga bazi kubikoresha. General Baratuza yanagezaho akoresha imvugo zitamenyerewe mu gisoda imbere y'abantu mu kuvuga ukungene ivyo bigwanisho bimara abansi. Baratuza yakoresheje amajambo akarishe yaciye ivutu abaraho na cane abana bakiri bato. Biraboneka ko uko kwerekana ku mugaragaro w'inguvu z'igisirikare vyari bigamije kubeshuza abavuga ko igisoda casambaguritse. Ubu rero Ndayishimiye yibwira ko kuba yerekanye ibigwanisha igisirikare ciwe gitunze bihagije kugira ngo vyitwe ko igisoda c'igihugu cifashe neza. Mu vy'ukuri ntitwemera ko ivyo bihagije kugira ngo icuka kivugwa mu gisirikare gihere. Ivyo sivyo bigarukanira morali abasoda batakaje. Mu bintu bitatu vyoshobora kurema imbaraga nshasha mu basirikare b'u Burundi, iriya defile yakozwe ntirimwo. Nyamba Ndayishimiye afise ishaka ryo gusubiza iteka igisoda c'u Burundi, nanyaragase abatahukane abakure muri Kongo kuko bariyo kubera igitsure gusa, nayo ubundi ubwo ntibanezerewe. Ace ahemba abasirikare bose afitiye ibirarane bakoreye, maze ace yiga mu maguru mashasha ingene agashahara k'umusirikare ko kwisunura kugira ngo
gashobore kubatungira imiryango, kwerekana ibirwanisha igisirikare gitunze, demonstration de force, ntibisigura ko igisoda kiba gihagaze neza. igipimo kimwe cyerekana, igipimo kimwe simusiga cyerekana ko igisirikare gihagaze neza, ni icizere umusirikare wenyene ubwiwe yifitiye, ibizwi nka morale. Umusirikare afise morale ntatsindwa ku rugamba, nico gituma igisirikare naho cogira ibirwanisho karuhariwe ntikibuza ko umwansi agitsinda, mbere we atani ibigwanisho bihanitse yifitiye, ahubwo yifitiye morale. Umusirikare afise morale abona ugutsindwa nko kwisuzuguza, ariko agwana azi neza ko ico agwanira agahitamwo ndetse no kwigura amahoro. Umusirikare nawe yataye morale agwana ababaye, yijijinya imitima, nta nyungu n'imwe abona mu rugamba. Umusirikare adafise morale abona gutsindwa nk'ibisanzwe, kuko ababona ataca atakaje. Burya Goma na Bukavu umunsi zifatwa, abasirikare b'Abarundi ntivyabaraje itiro, kuko birya bisagara ni ivya RDC si ivy'i Burundi. Ubutegetsi bwa Mobutu bwari bufise ibirwanisho, ariko nicabujije ko inyeshamba zibutembagaza kubera zagwana n'igisirikare cataye morale. Igisirikare ca Havyarimana na Idi Amin navyo vyari vyarataye morale. Aho ni mu gihe inyeshamba zarwanya Idi Amin ndetse na Havyarimana zari zifise icizere, kuko zari zizi inyungu y'urugamba. Ntidushobora kubahuka kunebagura ibigwanisho igihugu c'u Burundi gitunze. Uko biri kose, nta na rimwe tuzigera ducisha kuri ino shene yacu amakuru yimbitse avuga ku bigwanisho Burundi butunze. Ntituzigera kandi tuvuga Uburundi ko Burundi butunze ibigwanisho vyataye igihe mw'isi canke se bigezweho mw'isi. Ico bikoze mu gihugu, mu gihe igihugu coba kiri mu ntambara, hariho amakuru bitokunda ko twirengagiza gushikiriza mu gihe twoba twayatohoje neza. Turazi ko Ndayishimiye yerekanye ibigwanisho atunze, ariko kugira ngo areme mu mitwe y'Abarundi ko naho ikambi nkuru iheruka gusha igisoda ciwe kitagoyagoya, turazi ko anashaka gufuta mu mitwe y'Abarundi amakuru bafise ko abasirikare bataye morale. Ndayishimiye wenyene arazi ko demonstration de force ataca ihindura ku kababaro abasoda basanganywe. Natahukana abasoda b'u Burundi bave muri RDC. Ariho rero abaheraniye, arihe abaheraniye amafaranga, arihe abaheraniye amafaranga yongere abagenera agashahara gahuye n'ibiciro vy'iki gihe, nka kurya nawe nyene atiyibagira mu kwiyongera amafaranga yo gusumisha ku kirimba, nk'uko ndetse n'abandi bategetsi muri CNDD-FDD babikora mu kwiba igihugu ndetse no kugurisha igihugu muri rusange, harimwo no kwiba inzahabu z'igihugu.